Imana iramfasha ndahezagirwa ndabibandanya kandi twageze ku ntsinzi. Nitwa Niyongabo Jeremy, nkaba sanzwe ndi umuyobozi w'ikigo Académie de la Cuisine Gastronomique, nkongera nkaba umurezi w'urwaruka rukurikirana inyigisho zo gukinjika zibafasha kwishikana kw'iterambere. Novuga iki kigo catanguye inyigisho nyezina zatanguye mu kwezi kwa kane, ariko ikigo ubwaco catanguye mu kwezi kwa gatandatu inyigisho, ariko cyo ubwaco twatanguye itariki 8 z'ukwezi kwa kane. Mu kwezi kwa gatandatu itariki 12 no mvuga ko byabaye nk'iyerekwa. Nariyumviriye ku byo maze gushikako muri cuisine, ndiyumvira ndabona ko ushobora gufasha urwaruka, nandi ko ndakwikana urwaruka mu yandi masosiyete, ko ndabona ati hamwe no kwiyumvira ukuntu ushobora gufasha urwaruka no ushobora kubigerako. Iki nico catumye nitwarika urwaruka ntashize imbere inyungu, ahubwo shira imbere ineza yabo. Ndavuga ati bazoshika hehe, rero cashira imbere ineza y'urwaruka. Nico niho twace dutangura gukora ku mugaragaro, kandi urwaruka rwaratwitavye cane umugambi barawumva, n'amahoteli menshi aradushigikira. Musanzwe nta kazi na kamwe kabura ingorane, ahubwo novuga mu mbono yacu twarahezagiwe cane, kuko ndibuka abantu benshi twasaba service barazumvise. Hari igihe nigera kugenda ahantu hamwe mu bijanye na publicité, sinenzi ko duhava twumvirwa, ariko nagiye mbona ibintu vyacu bavyemeye biba gratuit. No kuvuga abantu bose twagiye twitwe tukabasigurira umugambi dufise, barawumvise, abana leta yarawumvise umugambi dufise, batwumva n'ingoga. Imbere urazi ko uri kurashakisha utwumutwe hariya ukaja hariya ukaja hariya, kubera ko byari mu vyiyumviro nabwe abantu benshi niyumvira ko twofashanya uyu mugambi. Ariko ndibuka abantu benshi banyeretse ibintu menga ntibishoboka, banyeka umenga ibintu bizokunda. No kuvuga ndavuga ati ko narinze ndavyumvira, reka ndabibandanya. Imana iramfasha ndahezagirwa ndabibandanya kandi twageze ku ntsinzi. Dutangura kwakira abo twigisha, twatanguye kwakira zari itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. No twakiriye urwaruka rwa mbere, nabone ntibari baki baragiye kuri 45, ariko ico gihe byarabagoye, abarangije formation bagera kuri 27 gusa. No kuri novuga nta kintu keke twakoze, ariko Imana yadufashije byose biragenda neza, kubera ko twaraciye aha turaca hariya, ibintu byose biragenda neza. Novuga ko amapublicité twagize yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi nk'uko nyene niyo yadufashije cyane, kandi byose byaciye bigenda neza. Ubwo akabarumvise umugambi ku bwinshi, bariyandikisha ku bwinshi. Mu gihe twari dusanzwe turi muri iyo domaine, ibintu byaragenze neza cyane. Novuga yuko inzitizi zariho nyinshi, inzitizi zari ziriho zitari nkeya. Rero kubera ico byatumye hariho abanyeshuri wasanga bagorana, hariho abo wasanga bitatworohereza kubakurikirana, twacikeneye. Ariko iyo ukoze ikintu ukabonaho abariko baratsinda, uragira inguvu zo kubandanya ukora. No kuvuga benshi barageze ku ntsinzi, turagira inguvu nyinshi. Académie de la Cuisine Gastronomique ndifuza ko izokwira mu Burundi bwose no hanze y'u Burundi. Ndifuza kuzobona dusora ibintu byinshi bihinguwe na Académie de la Cuisine Gastronomique. Iyo niyo ndoto yacu. Leta nuko yodushigikira, ndatahura ko muri commune dukoramo baramaze gutegera uyu mugambi kandi ko biragenda neza. Ico nabwira abariko batwumviriza nuko bakwijukira imyuga, kuko umwuga no ushobora gukora aho ugeze hose, nta nzitizi zirimo. Abantu hose ugiye gukorera birashoboka, naho ubuzima bwa bugoranye abantu baguma basonze. Kandi ikindi nacyo yo wize gutegura ibintu ku buryo bwiza, abantu bose barakwizera.